mwebwe rero ideni rihari nimumenye abantu ushaka kurungika kunegosia ideni kunegosia pre kuko si ugupfa kurungika uwo ari we wese. Ikintu kijanye n'ivyana negociation avuze ati igihugu kiza kugira ine kipe y'abantu de négociateurs, abantu bashoboye kuba capable de négocier les prêts. Ico ni kimwe, ariko n'abandi bantu une autre équipe ishobora kwerekana ingene iyo prêt izokoreshwa kugira ngo nize ngo ihinduke umuzigo, ihinduke ikibazo ku gihugu. Iyi equipe ni nziza yoshobora kunegosia ugaba n'indi equipe yoshobora kwerekana ingene iyo dette iyo deni turiye rishobora kuba invest. Aho niho bikomereye. Dushoboye kunegosia neza le prêt, ico ni kimwe. Kuvuga yuko aho kuri versant imwe turaronse ibyo twifuza, ku yindi versant mbega ibyo turonse twifuza tuzobikoresha gute? Noneho no umuntu acavuga ati iyo deni cya tuyinvestisa tuyinvestisa gute? Ibyo bintu bibiri bica bituzanira bimwe bindi byose bariko bavuga ingene Afrika iyo Institut Africain navuga de développement ishobora kudufasha gukurikirana ibintu byikoreshwa ry'amadeni. Ibyo ni ibintu biza mu gihe bazavuga bati mwebwe mu Burundi kumbure ibintu biriko biragenda neza, mugabe igihe bya biriko biragenda neza bikumvikana ko ata muntu yoza kuduhagarara hejuru kugira ngo atubaza ati none aya madeni muyakoresha gute. Aho rero uvuga ko ni twebwe bene kurya ideni, twe tutaza kumenya iryo deni turikoresha, aho turyemvesisa ni kumenya inge dukurikirana ingene iryo deni mu nzego zose, aho ku nzego zose rica iyo ngurane ica muri ikoreshwa mu gihugu cyacu, aho igenda ica hose tukakurikirana. Aha rero nibyo batubwira bati mwebwe rero ni mube prudent, ni nkuko twavuga bati ba prudent, twebwe tuzobafasha mugabo namwe abarundi nk'abarundi cyangwa ibihugu byose bihugu byose byari mu nama ivuga biti mwebwe nimwe biraba igideni nta ngorane, amadeni arahari, ariko mumaze gufata ayo madeni mu ntoki nimwe mumenya ingene muteza kuyakoresha. Ni twebwe vyega ibindi byose nicyo bashaka kutubwira, ntituzoze tuvuga ngo turonse ideni tumire muga tumenye yuko ideni baye nk'umugozi, kuko bene kuguha ideni batagukurikirana ingene amahera yabo yakoreshejwe. Ariko rero ngacangaruka hano, ngacangaruka kuri cya kintu tumaze igihe tuvuga, ikintu kijanye na négociation. Darabwiye murumva yuko umuntu aguha ideni arakubwira ati ideni rirahari nta ngorane, ideni rirahari. Noneho twebwe bakatubwira ati mwebwe rero ideni rihari nimumenye abantu ushaka kurungika kunegosia ideni kunegosia pre kuko si ugupfa kurungika uwo ari we wese. Gusa mu gihugu cyacu reka mu bihugu byinshi bya Afrika ibyo bintu kabisa turabigira mu ngorane, cyane cyane nko mu Burundi. Ugasanga iyo umuntu rero avuga ati ideni rirahari, ndakubwira yuko ati ideni ejo mu gitondo ube wanyishuye, ndakubwira ngo ideni mu ndwiza ube wanyishuye, ntabwo ari ibyo. Iryo si deni, iryo si deni. Ideni riri murya ukaryinovora y'imyaka 5 imyaka 10 urikoresha kugira ngo havemo ibintu koko, havemo benefice ukeneye ku gihugu kugira ngo igihugu gitere imbere. Iryo ni ryo deni. Iryo deni rero kugira ngo bashoboye kuri guha muri ya négociation hari ikintu bitwa les indicateurs. Donc les indicateurs ce sont des outils zishushita la confiance kugira ngo urya guhide na kumvirize yumve yuko we naguhide natazohomba. Nice keneye kumva gusa